ndabaramukije nimba mushaka kumenya ububi n'ubugome bw'aba bazungu bampatse ibihugu aba barabu ku rwego rwa Afrika ugwanko canke ububisha batwanka twebwe abanyafrika tahura igituma Donald Trump no muganwa wa Arabie Saoudite bemeye kuja hamwe kugira baje guhagarika intambara yo muri Sudan. Tuvyumvise nk'abanyafrika twese ni wow, finalement hagiye haboneka umuntu hagiye kwitaho intambara yo muri Sudani uhagarika ubugome n'ububisha eka ihohoterwa rya kiremwa muntu. Nta ntambara nimwe ku isi irabaho yaba Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, yaba ya Iran na Iraq, yaba za hariya kwa Hitler, yaba na hehe, nta bugome na bumwe ngo burigera bukogwa mu ntambara, ubwicanye, gufata ku nguvu, gusambanya abana, kugira ibivyanda gutakiye. Ubugome buriko buraba hariya mu cyane mu gisagara ca El Fasher ni muri Sudani burarenze, ariko nta muntu numwe yari bwakomange yaba ONU. Iyi ONU iriko iraja kwibasira Samia, iyi ICC iriko iraja kwibasira Samia, iyi Amerika, Union Européenne n'ibindi byinshi byose byari byarashonye umunwa kubijanye n'ivyo ko birabera muri Sudani. Ariko reka turabire hamwe rero igituma Trump n'uyu muganwa wa Arabie Saoudite aheruka kuja kwa Trump muri Amerika. Twese twarabibonye ava yamwemereye igifovya c'amafaranga niba ari umuriyaridi igihumbi c'umuriyaridi w'amadolari umugambi ngo azokorera muri Amerika. Niyo mahera yemeye igihe yagenda hariya niba ntihenze ku gitigiri. Ariko rero gikuru je nikomba turabire hamwe ube twose twarumvise ko ego Trump yaremeye ko agiye guhagarika kugira uruhara mu guhagarika intambara iriko iraba hariya muri Sudani n'ubwicanyi bwo burabaye. None twaribajije canke turibaza ni kubera iki Trump yavyemeye? Mbe niko iki Trump yakoresheje imvugo ivuga ati jewe Trump personnellement sinari kwivanga mu ntambara ya Sudani canke Amerika kuko nta nyungu nayibonamwo canke nabona umengo nibindi bintu bindengera ntariko ndatahura neza. Ariko umuganwa akava muri Arabie Saoudite agafata indege agashika kwa Trump, bivugwa ko mbere niyakigwa giyiwe atawundi mutegetsi, nta mukuru w'igihugu numwe arigera baho Trump arigera yakira ngo yamureserve ngo gratitude, réservation, hospitalité ngo nibindi byinshi birengeye. Aho mbere abantu begereye Trump ngo banatangara kubona Trump ashoboye gufata umwanya nk'uyu haba muri cuisine, haba mu bintu mu biri mu rusange festivité. Trump akiyemplika wese personnellement kare yavyakora abakomite bamwegereye canke ababijejwe. Ariko Trump yaragenda akavuga ati ikigishira hategura aménagement. Trump yaragaragaye ngo muri aménagement birarengera abanyamerika ko areba ko arategura urubanza na venema y'uyo mu prince wa Arabie Saoudite hariya muri Amerika. Reka rero tubanze turabe rero twibaze ibibazo bikurikira. Icambere nuko iyo ntambara rimaze igihe kinini atamuntu umwe bwagereye ivuga ko nta BBC, nta CCE, nta CNN, nta RFI, nta ibinyamakuru by'abanyamerika, ibinyamakuru by'abongereza n'ibinyamakuru bya Union Européenne. Mvuze Union Européenne harimo za France 24 n'abandi benshi. Nta muntu umwe yahora agira ngo amadeba nko biriza mu kanwa Kongo, biriza mu kanwa Tanzania, canke kujya biriza mu kanwa Uburundi muri 2015 no mu bindi bihe. Ibi rero byatuteye amakenga, kandi narababwiye ko jewe kugira nza kuvuga ikintu ndabanza nkicara hasi nkiyumvira. Jewe maze kwiyumvira kubera ki Trump akoresheje imvugo. Iyo mvugo yarayivuze ya Trump yapostinze kuri ku rubuga akunda gupostinga ko gwitwa Truth rumeze nka Twitter, ariko wewe aca kuri urwo rubuga. Sinzi igituma, sinzi ko ari ugwiwe canke sinzi ko ruri nk'umutahe wiwe. Ndabasomye amajambo Trump yapostinze ko muca muvuga ati isi yaraheze, aba bagabo baraducuruza, nta rukundo na rumwe badufiseko. Trump yitwa Truth Social niho akunda gupostinga. Avuga ati Trump avuga ati haraho yavuze ati nous travaillerons avec l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte et d'autres partenaires au Moyen-Orient pour mettre fin à ces atrocités. Trump yakaravuga ati igihe amaze kuvyemera yarafashe ijambo avuga ati tuzokorana na Arabie Saoudite. Iyo nyene yaje kubimusaba, azokorana na Egypte, bazokorana ngo n'abandi ba partenaires bo muri bazoza bariyongeramo bavuye muri Moyen-Orient. Mugabo reka ndabaronderere ijambo bwite ryatumye Trump ndamushigwako. Yavuze ati
Trump, mercredi 6, son réseau trouve en visite à Washington. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman lui avait demandé de s'impliquer. Trump bwa mbere aravuga ati si je nabishatse si Amerika ariko nuguha agaciro uno muganwa uno mu prince héritier wa Arabie Saoudite yagize runo rugendo runo kano gatambuko ngo no kuza kubinsaba ni urumva uyu Ben Salman niwe yagiye kubisaba Trump. Ndaza kubabwira igituma rero Arabie Saoudite yemeye kwideplacer akemera no kuja kwemera ico gifovya c'amafaranga kugira Trump yemere guhaguruka ahagurutse so atabasoda so atibikoresho murabizi yo yugiye guhagaritsa intambara siritu yabigiya yizi nyamaswa nk'aba bankizi nkotanyi na RDF bari mu hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Murabona ko Trump yanigambye ivyo yose ndaza kubishikako. Trump yarigambye ko yahejeje intambara ya Kongo ariko vyaramunaniye kweki intambara ya Kongo irimwe inyamaswa ntirimwe abantu. Objectif no kwica guhonya ubwoko bateremwe ubwoko bwabo bigombera gufata igihugu no kwiba ubutare. Iki rero nico gituma uri kuraja kubwira umuntu ngo hagarika intambara afise iyo objectif iyo ntambara ntizopfa yarahagaze kuko ntabo umuntu abagira zirya RDF zirya nkotanyi iri AFC M23 iri Red Tabara bari aba FNL babanza bampema n'abandi nta mutima ntabo umuntu bafise kuko umuntu baramukatiza si neza banezerewe bagapostinga bakagira n'ibindi byinshi byandagutakiye bakica tumburura abavyeyi bafise imbanyi bagasambanya ubwana amavideo mwarabonye témoignage yakana bakasa amaboko kakanyeshuri n'ibindi bubisha bwinshi burengeye. Uravye comportement yizi RDF izi Red Tabara aba ba AFC/M23 bari mu burasirazuba bwa Kongo niyo comportement exact kopie kole nivyo biriko biraba hariya muri Sudani no kwica gufata ku nguvu. Narababwiye ko bagera no kugwego bafata binjiye mu nzu basanze nka jewe n'umugore wanje n'abana bakakora ivyo bakora umuntu abona ibaze bakabigukorera imbere umudamu wawe bakagira ivyo bagora ubona barangiza agaca banamwica. Umva akora ibintu bunyamaswa. Trump arivugira mu kanwa kiwe sinari guhaguruka jewe ngo ngende kwiyemplika muri iyo ntambara ya Sudan kuko nta importance nayibonamwe. Évidemment nta importance yayibonamwe iki kameme nta kintu na kimwe kirimwo ahubwo importance rero ikiza kugaragara mu gihe Trump atewa kamo na Arabie Saoudite. Prince wa Arabie Saoudite nawe ntiyagiye adafise preuve canke ibintu biremereye vyotuma Trump ahaguruka. Arinze ahaguruka akava muri Arabie Saoudite nuko yagiye afise argument ziri for argument rero nzo nkeneye tubanze turabe nababwiye twako tegezwa kwibaza uri kurakurikirana cyo kiganiro kugira uje muri be wiyumvire nkuko je niko ndiyumvira canke basi ugira amaramification y'ivyumviro ufatiye basi kuri buno busesanguzi niko ndakora iyumvire kubera ki Trump yavuze yo majambo ariko kuri Truth Social naho mworondeza gusa les allégations canke les propos les discours ya Trump à l'endroit ya Sudan ikiza niyo iri kira trendinga. Trump yivugira ko atari kuja hariya muri mu kwivanga mu vya Sudan iyo ya Arabie Saoudite itaza kubimubwira. Tu imagine muri yumvira buno bunyamaswa ukamengo nta kintu na kimwe kiriko kiraba iriko biraba muri Sudan mbere abamaze kwicwa n'abamaze guhunga barenga bamaze kuba muri Kongo mugabo kavuga ati je m'en passe je m'en fous sinopfuye naravyiemplitsemo. Urumva ubwo bunyamaswa muri ko murabutahura mugaca muza ngo abo bazungu ngo murababeshera surtout ndiko ndavugana n'ama generation ataratahura ataragira ama experience cyane abantu bankurira bo baranavyumva baranabizi kunsumvya ko nta bugenzi bw'umuzungu ya là où il y a un blanc il y a des profits il y a des bénéfices. Nta kindi nobabwira ntuzobona umuzungu aza kukuyambira azokuyambira kwimotereza yumve kumota cobalt kumota essence kumota diamant kumota nikere niyumva atavuga ati uyu muntu reka dukorane deal. Nta muzungu azoza kukuyambira ku busa kubera baga nta kintu na kimwe bakorera ubusa. Je kubganje bararengeye urugero rw'ubunyamaswa kuko umaze kumva amajambo ava ku mukuru w'igihugu vyitwa ko ari le président universel kuko niko twakoze twumva ngo Amerika iyobora isi kanatsinda muranabizi ko n'ama decision menshi ONU iri hariya UN iri hariya ndavuga INHCR iri hariya ibintu byose d'ordre humanitaire biri muri Amerika. Aha rero haraza ahantu avuga ati ce n'est pas umve rero ya majambo ya Trump na ya Ronse ndaza kuyabashirirako hano comme d'habitude nko dusanzwe tubikorana. Yavuze ati ce n'était pas dans mes projets ntibyari mu migambi yanje d'être impliqué à
là-dedans, d'être impliqué là-dedans. Je pensais que c'était juste quelque chose de dingue. Nari nzi ko ari ibintu by'ubufu by'uburofarofa ibaze amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu bariko baricwa basambanwa basambagira ivyanda gutake noneho ububisha buko burabira muri Sudani sinda bubasumba mbwa kivugira ati c'était quelque chose de dingue et hors de contrôle. Ico gusa ko cyari gutuma Trump ataja muri Sudani. Il pensait que c'était une chose de dingue et hors contrôle. Umuyobozi w'iyisuyo agaca kubwira ati mais je vois à quel point c'est important pour vous. Amubwira rero wa mu prince héritier wa Arabie Saoudite ngo kubera mbona biri très important kubwaho, c'est pas très important pour le peuple soudanais, non, c'est pas très important pour le peuple africain, non, c'est très important pour l'Arabie Saoudite. Nico kintu gitumye Trump ahaguruka ngo akadesida kuzoja kuintervena kuja kwivanga mu vya Sudan. Hama gacha avuga ati a affirmé le président américain à l'intention de Mohamed Ben Salam à qui il a offert mardi un accueil particulièrement chaleureux à la Maison Blanche. Hinga dabashiyemo kano ka video tukarabe ni récit cyangwa ni reportage ou documentaire iri mu gifaransa mugome ngo arona amajambo make ya Trump yumvikana twihangane tukarabe gato ni juste une minute tubumvirize kugira mwumve les propos que j'avance cyangwa ibyo niko ndavuga atari ibintu ntoragura ko narabasezeraniye jewe nzofuma ndeka gukora ikiganiro cyangwa ndeke gukora ubusesanguzi mu gihe ntazo mfise fact mu gihe ntazo mfise preuve. Allez, on y va. Il dit vouloir répondre à la requête de son invité, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Le président américain Donald Trump annonce vouloir agir pour mettre fin à la guerre civile au Soudan. Dans son allocution au Forum d'investissement américano-saoudien, il a d'abord mis en avant ses succès. Après la signature d'une feuille de route pour un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, ainsi que la présentation d'un plan de paix pour Gaza, le Soudan pourrait être le prochain pays où le chef d'État américain tentera d'instaurer un processus de paix. I settled 8 wars, and I'll tell you, His Majesty would like me to do something very... J'ai résolu 8 guerres, et je vais vous dire, Sa Majesté aimerait que je fasse quelque chose de très efficace concernant le Soudan. Je n'avais aucune intention de m'impliquer dans cette affaire, je pensais que c'était quelque chose de fou et d'incontrôlable, mais je vois à quel point c'est important pour vous et pour beaucoup de vos amis dans cette salle, le Soudan. Nous allons donc commencer à travailler sur le Soudan. I didn't think that was one that was going to be... Cette annonce a été faite dans le cadre de la visite du prince héritier aux États-Unis. Mohamed Ben Salman achève ce mercredi 2 jours de visite à Washington. Il a été accueilli en grande pompe par Donald Trump alors qu'il n'avait pas pu mettre les pieds sur le sol américain depuis 2018. Yes, ndibaza ko muhejeje kuyumvira Trump n'uyo mu héritier wa Arabie Saoudite. Okay, ndatse kintu rero mutegereje canke mutegereye kumva ni iki ngomba ndababwire gituma ubu muri ko muri yumvira none watubariye data wanje ko Donald Trump atari kujayo mugabo akaba yabaye motive n'uyu mu prince wa Arabie Saoudite. Ni giki rero ca motive uyu mu prince wa Arabie Saoudite ni giki yo bayeretse Trump kugira Trump ahaguruke ivyo bintu abijemwo nkuko uri kurabitubwira. Icambere gihari nuko Arabie Saoudite ariyo iri kirabangamirwa n'intambara ya Sudan. Amucamuza kumbaza Sudani no na Arabie Saoudite hariya bimeze gute babanga bararasa urusasu rukava muri Sudani rukagenda muri Arabie Saoudite. Oya mbega aho bari ko arapfa abanya Arabie Saoudite hariya. Oya ahubwo nagonda bamenyeshe ko hari impunzi nyinshi baramaze kwakira impunzi zitarike ziva muri Sudani zija muri Arabie Saoudite. Aha naho mwaca mugaruka muze mumbwire bagenda n'indege. Oya ntibagenda n'indege. Niho ngomba mpagarare nico kintu nyamukuru kibabaje cyane ambabaje kumva ko umuprince wa Arabie Saoudite yoja kwitora Trump kugira gusa aproteje kino kintu ngomba ndababwire. Icyo tandababwira ati abantu b'abanyafrika twe mutahagurutse abanyafrika twambara urwaga tugwanira Afrika yiwacu nta kindi baraturangije baratumaze. Ingere gato y'inkoreshe telefone ariko niyo ndaza no kuyibereka aha nyene kwa kundi dusanzwe tubikorana ndabereke iyi murayibona iyi aha ni mer rouge aha uboni iyi ni mer rouge iyi caki yaga gitukura hanyuma aha
ni Arabie Saoudite, hanyuma muje aha ni Sudan. Bisigura twihoze superficie yaha murazi kari nini ya 250 km kare nimba ntihenze ni nini ya cyane Mer Rouge. Twihoze superficie yayo fata rero ko aha ari nko kwa kundi ko kwa Kongo hano Uburundi hano intambara iri kiraba hariya za Goma za Bukavu n'ahandi henshi muribuka ko batarukira muri Rusizi bakajabukira mu Burundi. Rero nuko biri kimwe mu mafakteri yatumye umwami wa Arabie Saoudite agenda kwa Trump kumubwira hagarika intambara nuko bariko barakira ngo impunzi nyinshi amato ni menshi mu mazi muri kino kiyaga ca Mer Rouge. Ndaje ndababwira igituma badashaka kubona akato na kamwe k'impunzi canke k'umunyafrika kidevereza muri iyi Mer Rouge. Ariko banza mutahure ko kuva ngaha muri Sudan aha no hari Sudan aha uja ngaha kuri Arabie Saoudite ujabuka iyi Mer ugenda ukunyene ku straight ukunyene kandi nta n'ikindi gihugu kiri ngaha gufi bojamwo atari Arabie Saoudite. Gushika ngaha kukijanye na Mer Mediterane muca muvyumva Mer Rouge nako murantunga muca muvyumva. Rero ikintu gihari ikintu kibabaje novuga atiko abantu isi yamaze kuba mbi yononekaye burundu naha uyu mu prince yagiye akamubwira Trump ndakwinginze ndakora ndinvestisa bari ndababwire ko bahora beinvestisa 600 milliards de dollars muri Amerika ubu yemeye gushirako amajanane ikiba investissement ya 1000 milliards de dollars américains. Murumva ayo mafaranga ni menshi cyane ni gifyo ni bije y'ibihugu bimwe ngaha muri Afrika. Rero twagiye iyo ni fact ya mbere. Ikintu ca mbere yahagurukiye ni impunzi ziriko ngo ziribonekeza zija muri Arabie Saoudite aho bo batabishaka musanzwe mubiza sinda bigaruka ko la peau noire ainsi de suite n'umunyafrika murabizi ko hariya bakuze canke twakuze dusanzwe tuzi ko batamwerekwa. Aha isi rahinduka nivyo l'homme change et tout change tout bouge, l'homme et le changement, l'homme et le devenir. Kandi baranza kubona ko hariho n'ibihugu bimwe vyakira birabure surtout bikabakira su etiketage y'abakozi n'ibindi byinshi. Ariko ndibaza ko hamwe no kungena abanyafrika bazogenda barikomeza aba batipe bazogenda baraca bugufi. Ikintu ca kabiri rero kibabaje ngo nuko iyi Mer Rouge Arabie Saoudite yayinvestishijemo amafaranga menshi kuko niho haca presque la moitié de trafic maritime ya commerce mondial. Iyi Mer Rouge irakora iratuma ngo bakontourna l'Afrique hari ahantu ihurira na Ocean Indien. Hinge ndabibabwire neza ukungene bimeze bimeze kuri carte. Ok, il s'agit Mer Rouge, mais la Mer Rouge rero iri hagati ya Sudani na Arabie Saoudite. Ndazi benshi kumbure ntibari babizi ko Sudan ifise accès canke vyoroshe cyane gukora kuri Mer Rouge cyo kimwe na Arabie Saoudite. Batandukanwa nico gusa nuko Mer ari nini. Yaba Mer Rouge imeze nka Rusizi, imeze nka Ruhwa hariya haruguru dusanzwe duhurira Cibitoki no Rwanda canke Kirundo hariya za nzuzi tujabuka gusa gato za Rusizi ukabugeze Kongo, Ruwa ukabugeze mu Rwanda. Abasudane bose babahereye muri Arabie Saoudite. Ariko ko yabisaba uburyo bw'amato nibiki amariske abana n'utundi ibitungwa urana ko baragira n'ibindi byinshi. Hariho abadafata iyo nzira kuri manque de moyens mugaba ababosi bobo bageze muri Arabie Saoudite. Rero iyi Mer Rouge bisigura ko bayidefinisa ngo uku gukurikira. Il s'agit d'un principal plan d'eau il s'agit du principal plan d'eau reliant les deux pays. Elle est une voie de navigation importante et est reliée à la mer Méditerranée par le canal de Suez. Nababwiye ko iyi Mer Rouge irafise ukungene igendera hura n'aya mamere n'aya maosea. Aribyo byindi ko ndababwira ko irabona ko ihoriya kuri Mer Méditerranée par le canal de Suez. Canal de Suez twese twa abagize amahirwe yo guca ku ntebe y'ishure ndibaza ko bayizi. Et à l'océan Indien par le détroit igacikora kuri Ocean Indien bigahurira na Ocean Indien par le détroit de Bab el Mandeb.
ibi nivyo nariko ndabasigurira biranditse biri hano ntimwibaze nivyo nkura mu mutwe namwe mushaka mushakisha bagize amahirwe yo guca ku ntebe y'ishure surtout hama ugacuraba ikintu bita localisation bimwe nariko ndababwira localisation. Le Soudan est situé sur la côte ouest, ya côte ouest nababwira Soudan yari ngaha de la mer Rouge, tandis que l'Arabie Saoudite occupe la côte est, hacamwo mer Rouge gusa. Rero ngo kuva intambara ya Sudani iba mer Rouge iri pertiribe, harimo utwo twato ntibari bo barase, harimo uruja n'uruza ntibamenya ngo inzato z'ivyashara nizi, ngo police maritime ikirananirwa kubikurikirana neza, bafagari ku bwato bibazana ngo ni fraude, bagasanga nizo mpunzi za Sudani. Kandi nta gihugu ndabamenyeshe, nta gihugu na kimwe mw'isi kirekuriwe kwanka impunzi. Ivyo birahanwa, ubikoze urabikora mugabo kumbore uko sinzi, ariko nta gihugu na kimwe canke impunzi. Nta umuntu bumvise ko bariko bararasa hariya bakaza bitura turahunze ko bararasa, urakira hama procedure zikurikira uba wamaze kubakira. Rero Arabie Saoudite nimwave mumbaza ngo ko ikitovyanka ntibirekuriwe mu mategeko mpuzamakungu, ntibirekuriwe kubankira. Rero iki nico kintu kimpagurukije, ndaza ndavuga ati no, il faut ko ngenda kuvugana n'abasanzwe bakurikirana Fleury Podcast TV na Fleury TV na Ingoma Magazine, mukanguke abanyafrika no kuri mube solidaire, nimurengera ibintu byanyu vy'amoko. Aha muri Arabie Saoudite hariho ibintu vy'amoko. Aro n'ikindi kintu ngomba nongereko catumye ngo uyu mwami haguruka, nagomba ndababwira ko iya des pays musulmans zitariko zirahuza abayisilamu bamwe ngo batariko barahuza, bariko barashigikira iriya RSF, Rapid Support Forces iriya ikirakora ariya mabi. Nababwiye ko surtout babaromartse kara abantu barabo, abantu b'inzobe bariko barica la race noire hariya muri Sudan. Rero ngo hariho babiryoherewe canke ngo babibonyemwe inyungu, bariko barashaka ngo gusupportinga mu buryo bw'amahera no mu buryo bw'ibigwanisho iriya RSF. Abana bagacavuga ati impunzi ni nyinshi, mer Mediterane, mer Rouge irikira iraduhombesha. Turabona ko ejo tuzosanga twakiriye abateroriste muri izi mpunzi kora Sudan. Urabona ko za Darfur n'ibindi byinshi abarundi baja kugarukana amahoro hariya za Somalia n'ahandi henshi. Ibiriya bihugu biravugwa cyane mu bateroriste babandi biyambika amabombe vyoroshe. Rero Arabie Saoudite nishaka ko ejo canke hirya ejo izohura n'ico kibazo, nico gituma mubona bahagurutse baja gutakamba. Ariko ibi vyose ndababwira ati nta buntu burimo, notebya ntibabikoze kubera ubuntu, kubera impuhwe z'abavyeyi bariko baricwa, ntibabikoze kubera impuhwe z'abamama n'abigeme bariko barasambanwa, barasambanwa ku nguvu, ntibabikoze kubw'abagabo bariko barakatagura amazosi babashahura, ntibabikoze kubwo kubabara umwene gihugu wa Sudan, babikoze kubwo gukingira ubutunzi bwabo. Iyo mer Mediterane umva mer Rouge umva bemvestishijemwo, nta kindi, nta rukundo ruhari. Ndabacemire cyane rero, ndibaza ko twatahuye. Abafise ibindi bongera ko karibu muri commentaire, abandi nabo bikeka ko noba nahuvye, muraza muhubure, murahawe ikaze. Ariko nongera ndabashimira mwe mudahengesheje kurikirana ibiganiro bya Fleury Podcast TV, mwarahezagiwe cyane, mugire aho muba mwubahwe. Yarayo ndabafitiye ubusesanguzi, amakuru arabandanya. Ikaze na karibu. Ciao ciao.